Turayifuriza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza bigendanye naho muherereye hose, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Ndabaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe ido n'ido ry'amakuru akomeye cane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaye ikaze abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza baringa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino kw'isi. Turabaye ikaze abatwumviriza ngaha kuri Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwa gatanu kw'igenekerezo rya 25 Gitugutu umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze dore ingingo nkuru tugiye kugaruka nga muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yaje kugaruka kuri mugenzi we by'umwariko asanzwe arakora mu biro bikuru by'iperereza nga mu gihugu c'u Burundi, uwo bita Kazungu, akaba yaraje kugenda by'umwariko aragumishirizwaho ibihano bigiye bitandukanye yafatiwe n'umuryango umwe bwa Buraya mu nyuma yo kwagirizwa guhonyora agateka kazina muntu nga mu gihugu c'u Burundi, guhereza ibikoresho canga se by'umwariko guhereza imihari igiye itandukanye, impoho irimo nk'imbonera kure ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu Gervais Ndirakobuca rero yaje kugenda agaragaza ko by'umwariko umuryango umwe bwa Buraya eho wakabaye urekurira Uburundi ukidegembya ku bayobozi babo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda baribakira igihugu banahangana n'abakomeza kugenda barahonyora agateka kazina muntu. Uyu nguyu yabishikirije yabivuze by'umwariko mu nama nkenguruza amateka nga muri kino gihugu c'u Burundi yari yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, by'umwariko harimo abashikiranganje n'abandi bayobozi, aho yaje kugenda aragaruka ku bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira cange aradusumira. Aha kandi baje no kugaruka ku bindi bikorwa bigiye bitandukanye ndetse baganagaruka by'umwariko ku biganiro bireba uburyo rero umuryango umwe bw'Uburaya ukomeje kugenda uragumishirizaho ibihano intwazangabo y'u Burundi. Iyi ntwazangabo kandi irasanzwe irakorera mu biro bikuru by'iperereza canke by'igendereza nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse akaba atari kure kuba yokandagiza akarenge mu bihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya, ndetse hakiyongeraho yuko kandi by'umwariko amatungo yiwe afise muri ivyo bihugu canga se ayo mu muryango wiwe agomba kuba yofatirwa. Nkuko vyama biragaragara, uyu Gervais Ndirakobuca rero yaje gutanga icyifuzo cy'uko by'umwariko ivyo bikorwa n'ico cemezo cyo kabaye gihagarara, ariko kandi by'umwariko umwe mu bamenye mu bashinzwe kutangaza amakuru wo muri uwo muryango umwe bwa Buraya asanzwe arafise by'umwariko ibiro bikuru ngaha i Bruxelles mu gihugu c'u Bubiligi, yaratangaje ko ibindi vyemezo bizosuzumwa ndetse hakarebwa uburyo Burundi buriko burubahiriza agateka kazina muntu mu mwaka utabi 2025. Ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2022 rero by'umwariko kwigenekerezo 2025 mu kwezi kw'icumi aribwo rero by'umwariko ishiramwe rya Buraya ryaravanye ibihano ku Burundi, by'umwariko cane ku Barundi bashika muri batatu barimwo umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Icyo gihe mu kwezi kw'icenda Ndirakobuca rero niho yagenywe kuba rero umushikiranganje wa mbere muri leta ya President Evariste Ndayishimiye. Uyu mutegetsi icyo gihe by'umwariko nawe yarariko aragirizwa kugira uruhara rukomeye cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye, cane ibikorwa bigendanye n'agahonyabwoko, ndetse by'umwariko nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu kandi by'umwariko hari na bamwe nga mu gihugu cacu c'u Burundi bagiye barahunga igihugu bitewe n'ivyaha bimwe na bimwe bagiye barakora nk'uko amakuru yama aradushikira. Turagaruka ku byaje kugenda biratangazwa, ariko kandi turaza kugenda turagaruka ku yandi makuru akomakomeye cyane, ndetse n'uburyo ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kugenda burotswa igitutu ndetse buriko burashinzwa guhungabanya agateka kazina muntu nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Turagaruka mu burasirazuba bwo hagati aho ibitero bikomakomeye cyane bya Israeli bikomeje gushegesha igihugu cya Liban ndetse n'umuhari wa Hezbollah, ariko kandi ku mpande zombi abasirikari bakakomeje kugenda barahatakariza ubuzima. Muraza kunyemerera turabira hamwe n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Wiriwe
cyange umugoroba mwiza bigendanye nawe uherereye hose ndaguhaye ikaze ho iminywanyi w'ibiganiro byacu twumviriza nga kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane agaruka mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndaguhaye ikaze ho iminywanyi w'ibiganiro byacu twumviriza uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi uri mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ndaguhaye ikaze niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kandi byo ndakwanditse sabone kugira ngo ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze amakuru tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ngaha Igitega by'umwariko harabonetse abagwayi bashika muri babiri by'umwariko ba mpox mwibohero ririmwo rero abantu benshi cyane mu gihe abagwayi baguma rero biyongera muri iyo ntara nkuko amakuru yamaradushikira abafungwa bashika muri babiri baragwaye ingwara ya mpox baraherutse gutogwa rero mwibohero rikuru rya Gitega umugwa mukuru wa politike bariko rero bavurirwa mu bitaro by'akarere ni mu gihe abanduye ico ciza by'umwariko baguma bagwirirana ibitigiri byiyongera muri iyo ntara ya Gitega. Amakuru ava rero mu baganga n'abahoze baragwaye ico ciza avuga ko igihe rero cagenewe by'umwariko abagwaye ingwara ya mpox cyarengewe nkuko amakuru yamaradushikira nkuko amasoko yacu habivuga rero abo bafungwa bashika muri babiri bari mu bafise rero uruhusha rudasanzwe rubemerera gutembera by'umwariko mu gisagara ca Gitega buri mwanya babikeneye ku murango by'umwariko bagataha mwibohero ku mugoroba bagwariye by'umwariko mu bitaro by'akarere ka Gitega nkuko amakuru yama aradushikira. Abo banyororo bashika muri babiri by'umwariko bari mu bafungwa by'umwariko bafise uburenganzira budasanzwe bwo kugendagenda mu gisagara ca Gitega igihe cose bashaka ku murango nyene bagasubira mwibohero ku mugoroba. Abagwariye rero muri ibyo bitaro by'akarere ka Gitega igice by'umwariko cyo kwibarukiramwo cagenewe kwakira abagwayi ba mpox kuva rero aho habonekeye abagwayi ba mbere by'umwariko biyo ngwara. Amasoko muri iryo bohero by'umwariko aravuga ko hari amakenga ko hashobora kwaduka irandagata ryihuse ry'ico ciza. Iryo bohero by'umwariko rikuru rya Gitega ryubatswe mu mwaka w'1923 riragenewe kwakira abafungwa amajana ane. Ubu ngubu rikaba ririmwo rero by'umwariko abafungwa bashika ku gihumbi n'amajana 730 nkuko amakuru yamaradushikira. Iri bohero rikuru kandi rya Gitega riravugwa ko by'umwariko naryo rifungiwemo General Aigeme Bunyoni uyu nguyu yarahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse akaba yarigeze no kuba by'umwariko umuyobozi w'igipolisi nkuko amakuru yamaradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Igitigiri rero c'abantu bafatwa rero n'indwara y'ibihara by'inkende kiraguma kiyongera Igitega by'umwariko nkuko umwe rero mu ndongozi zo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu yaje kugenda arabibwira umenyesha makuru wacu umwe rero mu bahoze ari umugwayi w'ico ciza arabyemeza. Igice cyagenewe kwakira abo bagwayi by'umwariko cyararengewe abagwayi benshi by'umwariko harimo rero n'abakenyezi ubu ngubu bajyama gushika kuri uyu wa 25 Gitugutu niko rero umwe mu bagwaye ibyo bihara by'inkende ariko rero aravugwa yabwiye mumenyesha makuru wacu ngaha muri gisagara ca Gitega. Ku bitaro by'akarere ka Gitega by'umwariko ishiramwe mpuzamakungu ryitaho rero abana UNICEF ryaratabaye ryarubatse by'umwariko ibyumba bitatu by'umwariko ibitigiri nkuko amakuru yama aradushikira ndetse nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya barakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko babangamiwe ndetse bakomeje kugenda barategwa impungenge n'ibyo bikorwa nkuko amakuru yama aradushikira byirandagata aryaka karanda kibihere nkuko amakuru yama aradushikira. Ibi byumba rero by'umwariko UNICEF yaratabaye by'umwariko ikaba ryarubatse ibyumba bishika muri bitatu by'agateganyo mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abagwaye iciza kibihere by'inkende. Naho rero abantu bafise rero indwara ya mpox bashirwa by'umwariko kwabo ababibona barafise amakenga ko by'umwariko hashobora by'umwariko kuba ukwandukizanya
mu murindi by'umwihariko munini cyane, bamenyesha ko rero abagwayi babiri bashobora gusangira igitanda kimwe hampande yabaza by'umwihariko gusuzuma abagwayi binjira muri iyo nyubakwa atankomanzi nk'uko byama biragaragara. Ikibabaje gusumba rero nubwo abashizeho rero ukwabo mu nyubako by'umwihariko yabagenewe abagwaye akaranda k'ibiheri by'inkende basangira ubuzu bwa surwumwe ndetse n'abandi bagwayi bo ku bitaro by'akarere ka Gitega, niko rero bavuga. Abaganga bararonse rero ibikoresho byo kwikingira, ariko umuyobozi w'ibyo bitaro muganga Eric Ndihokubwayo abona ko rero urucanco by'umwihariko ari rwo muti mwiza mu ntumbero yo kwikingira ico ciza mu Burundi igihushane by'umwihariko cyo muri Kongo. Ikindi gihugu rero ako karanda k'indwara y'ibihara kirandagata ku murindi uteye ubwoba by'umwihariko kandi hanatowe n'ubundi bwoko rero bw'umugera mu rurere by'umwihariko buhana urubibi n'u Burundi by'umwihariko ni mu Rwanda rwatewe n'umugera by'umwihariko indongozi zijejwe amagara y'abantu ntiziratangura rero gucandaga abaganga b'abanyagihugu nk'uko amakuru yama aradushikira. Icakora kugeza ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradushikira ngaha muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda nuko bariko barakora iyo bwabaga ndetse bakaba bakomeje kugenda baragwanya ivyo byiza. Kugeza ubu ngubu kandi Burundi by'umwihariko barogwamo abagwaye 1200 by'umwihariko kubw'ikegeranyo cy'ikigo cy'igihugu kijeje kurwanya mpox. Icyo gihugu kandi gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko atamuntu n'umwe kirapfusha gushika ubu ngubu nk'uko rero bivugwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi. Baradana nk'uko amakuru yama aradushikira. Uburundi rero buriko burashira imbaraga ndetse n'ibindi bishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe ndetse babashe kuba barebera hamwe by'umwihariko uburyo boshyira iherezo kuri ibyo bikorwa nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu kandi abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko banerekana neza yuko batewe impungenge, banafise by'umwihariko umutima uhagaze mu nyuma y'iyi ngwara ikomeje kugenda irafata indi ntera. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero niho iyi ndwara yakomeje kugenda iravuza ubuhuha ndetse yarahitanye abatari bakeya, irakomeza kugenda yandura no mu bindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse abanyagihugu benshi barahuye n'ikibazo kigendanye by'umwihariko n'ingwano zikomeza kugenda zibonekeza muri ibi bice, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko rero batewe impungenge n'iyi ndwara nk'uko amakuru yama aradushikira. Tugaruke ku mutekano nga ku butaka bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nga mu Burundi by'umwihariko ku munsi w'ejo nibwo hagiye icyegeranyo canke itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'uburaya rero aho wongeraga gushimangira ko intwazangabo y'u Burundi isanzwe irakora mu biro bikuru by'iperereza ikomeje kugenda iragumishirizwaho rero ibihano bikomakomeye cane. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira, akaba avuga ko ibi bintu bitakiriwe neza rero na zimwe mu ntwazangabo z'u Burundi mu nyuma yuko bari bizeye yuko by'umwihariko ivyo bihano bagiye gutangura kubikurirwaho. Guhera mu mwaka wa 2022 abategetsi b'abarundi bamwe na bamwe bari barafatiwe ivyo bihano baragiye babikurirwaho nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icyakora hari bamwe rero bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'ivyo bibazo ndetse by'umwihariko ntivyabakundira ko bashobora guhita by'umwihariko baronka bashobora guhita baronka ibisubizo byiza bigendanye no kuba bokurirwaho ivyo bihano. Umwe rero mu bakuriwe ivyo bihano mu mwaka wa 2020 by'umwihariko na kabiri mu mwaka wa 2022 General Ndirakobuca Batanzira ndakugarika nk'uko amakuru yama aradushikira rero by'umwihariko akaba ari umwe mu bantu by'umwihariko bamaze kugenda baravuga baragira icyo batangaza mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko bababajwe no kubanga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko gikomeje kugenda kiragongwa n'ibibazo bikomakomeye cyane. Amambere Gervais Ndirakobuca rero by'umwihariko yarabajijwe impamvu nga mu Burundi ibitoro birakomeza kugenda biraba biceya cyane, agaragaza ko ari ingaruka rero z'ibihano bimwe na bimwe u Burundi bwagiye burahura nabwo nk'uko amakuru yama aradushikira.
icyakora kugeza magingo aya ngaya batari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza banerekana neza yuko igihe cyari kigeze kugira ngo by'umwihariko bamwe mu bayobozi basanzwe barafisiwe ibino bihano babashe kuba bobikurirwaho. Umushikiranganje wa mbere by'umwihariko Gervais Ndirakobuca mu nama yarabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko inama by'umwihariko yari yitabiriwe na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye haba abashinga amateka ndetse n'abakenguruza amateka na bamwe bagiye batandukanye, harigiyemo byinshi cyane bigiye bitandukanye, maze agaragaza ko asaba umuryango umwe bwa Buraya EO gukora iyo bwabaga bakongera bagasasangura bakareba uburyo rero ngaha mu Burundi agateka kazina muntu kariko karubahirizwa, ndetse by'umwihariko n'uburyo buri muntu aca akora cyangwa se abantu baca bidegembya atangorane. Icyakora ku rundi ruhande harimwo abatabibona gutya bakagaragaza ko mu Burundi yagikomeza kugenda yibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye by'umwihariko no kutubahiriza agateka kazina muntu nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusomira. Uyu muryango umwe bwa Buraya rero biciye mu ujejwe gutangaza amakuru yaravuze ko rero uyu Kazungu asanzwe arakora mu biro bikuru by'iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi ibihano byiwe bizagumisha kugeza mu mwaka wa 2025, akaba aribwo rero bazongera guca barakora by'umwihariko bararabira hamwe niba ibyo bikorwa cyangwa se ibyo ariko arakora bishobora kuzotuma arakurirwaho ibihano rero bisanzwe birashyirirwaho by'umwihariko no kutakandagiza akarenge mu bihugu biri mu muryango umwe bwa Buraya ndetse no kugerageza by'umwihariko gufatira amatungo yiwe ndetse n'ay'umuryango wiwe. Gervais Ndirakobuca rero by'umwihariko aragaragaza neza yuko by'umwihariko Burundi budashobora kuzotera imbere mu gihe bugikomeza kugenda burabangamirwa by'umwihariko n'ibyo bikorwa, ndetse anagaragaza ko ibi ngibi birakomeza kugenda biratuma Burundi burakomeza kugenda burahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe yashimangiye ko Burundi buriko buragwana n'ibibazo by'umutekano muke by'umwihariko guhangana n'abarigitabara ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bahoze mu buyobozi bw'u Burundi ariko bakaba barahunze, ndetse akaba ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda barakora iyo bwabaga, ndetse akaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda baratuma igihugu cy'u Burundi kirakomeza kugenda kinjira mu bihe bidasanzwe nk'uko amakuru yama aradushikira. Biravuga ko rero bamwe mu bahunze bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nga mu gihugu cy'u Burundi ari bamwe rero mu bantu bakomeje kugenda barategura ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa rero bishobora kuzatuma nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi n'ubundi hashobora kuzibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Reka dusubire inyuma gatoya. Mu nyuma yuko rero uyu Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ashimangira yuko by'umwihariko umuryango umwe bwa Buraya wari ukwiye guca inkoni zamba ku gihugu cy'u Burundi. Uyu nawe rero ku itariki canke kigenekerezo ya 25 Gitugutu 2022 nibwo rero ishiramwe rya Buraya rero ryaravanye ibihano ku Barundi bashika muri batatu barimo n'uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Icyo gihe muri uwo mwaka mu kwezi kw'icenda Ndirakobuca rero niho yagemwe kuba rero umushikiranganje wa mbere muri leta ya Evaristo Ndayishimiye gushika by'umwihariko nk'uko amakuru yakomeza kugenda aradushikira by'umwihariko gushika aho yari umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati rero mu gihugu, umutekano, iterambere rusange kuva Perezida Evaristo Ndayishimiye ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu 2020 yarafise ibihano bikomakomeye cyane. Ubutumwa bwo kuri Twitter rero bw'umwihariko bw'umuserukizi bw'ishiramwe rya Buraya mu Burundi amakuru akomeza kugenda haradushikira canke aradusomira muri no mwanya by'umwihariko ariko araturuka ku butaka bwa Repubulika Haranira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amagambo aherutse gutangariza ngaha by'umwihariko ikisangani mu ntara ya Chopo nago akomeje kugenda arakirwa neza na bamwe mu banyepolitike badahuje ibyumviro bya politike ngaha muri kino gihugu by'umwihariko c'ababanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi by'umwihariko twakomeje kugenda turabagaruko ariko kugeza ubu ngubu by'umwihariko Moise Katumbi yaje kugenda hagaragaza uburyo rero Perezida Tshisekedi ari umugambanyi ku buryo bukomakomeye cyane. Mu nyuma y'uko Martin Fayulu by'umwihariko nawe ari mu bagerageje kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aheze by'umwihariko yabaye mu mwaka wa 2023, umunyepolitike Moise Katumbi by'umwihariko capwe yamaganiye kure by'umwihariko icyifuzo cya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero cyo guhindura itegeko nshinga, agaragaza neza yuko yamaze kugambanira icyizere yagiriwe n'abanyekongo bose.
Kwa gatatu w'iki cyumweru rero turimo nibwo Felix Tshisekedi warahiriye kurinda itegeko nshinga rya RDC yatangaje ko rero afise gahunda yo kurivugurura mu nyuma yo kugaragaza ko rero ryateguriwe mu mahanga ndetse by'umwihariko n'abanyamahanga. Bwana Tshisekedi kandi yaranavuze ko hari itsinda ry'impuguke ryamaze gutegurwa ngo ribashe kuba ryotegura itegeko nshinga rishyashya rizagirwamo rero uruhare n'abanyekongo bose nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu nyuma yo gutangaza iyo gahunda by'umwihariko abanyepolitike bagiye batandukanye bayamaganiye kure rero by'umwihariko bagaragaza ko ari amayeri Tshisekedi ashaka gukoresha ngo abashe kuba yokomeza kuyobora RDC ubuzima bwe bwose. Ni mu gihe kandi itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwihariko riteganya ko manda z'umukuru w'igihugu by'umwihariko zigomba kutarenga 2 ndetse kamara imyaka 5. Moise Katumbi yaragaragaje ko by'umwihariko Tshisekedi adakwiriye gukomeza kuyobora Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bigendanye no kuba rero imyaka 6 amaze ayobora by'umwihariko iki gihugu by'umwihariko yaragaragaje ko atabushobozi afise bwo gukomeza kukirongora. Ati itegeko nshinga ntabwo rero rizahinduka ryemejwe n'abanyagihugu none uyu munsi Felix Tshisekedi yarafasa abo banyagihugu nk'abanyamahanga ntibizantangaza by'umwihariko ndategereje ko Perezida Tshisekedi rero atari tayari kuyobora RDC mu nyuma y'imyaka ishika muri 6 ariko ubutegetsi nabwo rero ntabwo araba tayari kuba yorongora iki gihugu. Moise Katumbi kandi yaranunzemo ko Tshisekedi nubwo rero yahabwa indi myaka 30 canga by'umwihariko indi manda rero yose atabwo ashobora kuba yorongora icyo gihugu. Uyu munyepolitike rero yaragaragaje ko Perezida wa RDC yakabaye yegura by'umwihariko bijyanye no kuba rero yaragambaniye icyizere yagiriwe n'abanyekongo. Ati Felix Tshisekedi rero yarakoze ibyo twita ubugambanyi, yarabeshye abanyagihugu hanyuma rero by'umwihariko anagambanira icyizere bamugiriye mu gihe rero gifise gahunda Felix Tshisekedi yakabaye yegura. Moise Katumbi yaranashimangiye ko RDC rero idafise ikibazo cy'itegeko nshinga ahubwo ikibazo cyonyine rero kiri muri icyo gihugu ni ikibazo kigendanye n'imiyoborere mibi nk'uko amakuru yama aradushikira cange aradusomera. Bwana Tshisekedi rero yarakomeje kugenda yamaganwa n'abatari bakeya by'umwihariko bakomeza kugenda biyamiriza bavuga ko badashobora kuba bo kwemera ibigendanye no guhindura itegeko nshinga nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Bwana Tshisekedi rero by'umwihariko birategerejwe by'umwihariko ndetse benshi baranategereje ko ashobora by'umwihariko kwemeza neza niba iyi gahunda ashobora kuba yoyikomeza cyangwa se by'umwihariko ashobora kuba yoyihagarikira ahangaha nk'uko amakuru yama aradushikira. Icyakora ku rundi ruhande hariko abagaragaza ko by'umwihariko iki kibazo cyo guhindura itegeko nshinga gishobora by'umwihariko kuzakurura amakimbirane ndetse by'umwihariko n'amatata ko makomeye cyane mu nyuma y'uko rero hari imigambwe igiye itandukanye itamwemera nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko inzego zijejwe umutekano nga muri kino gihugu by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera zirakomeza guhangana n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke nk'uko amakuru yama aradushikira. Mwese rero by'umwihariko abanyagihugu bose barakomeje kugenda bategereza banarabira hamwe by'umwihariko uburyo Bwana Tshisekedi ashobora kuzokemura icyo kibazo mu gihe amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga ko Tshisekedi rero n'ubundi yarahiye ko muri iyi manda y'imyaka ishika muri 5 agomba kuzogira uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano ariko byose byaranze. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.